Imana umuntu wese afata umwanya ushimira Imana ku mutsima. Haleluya. Abo twari kumwe ku munsi wa Mungu wa nyuma turi mu isangira gerana twaravuze ku ijambo rivuga kumanyira umutsima. Ayo ma DVD ari hanze, abo twari kumwe uzikeneye cyangwa utaruharura isanga hanze. Haleluya. Ariko reka ndagutumira ushimire Imana, ushimire uwo onya yashoboye kuvuga no, ushimire uwo onya yashoboye kwangira umwansi amwere ku mubabaro, ahitamo kubabazwa kugira ngo akuronke. Ndashaka ijwi ryawe ridugije dushimire Imana kubw'umukati, kubw'umutsima. Haleluya, haleluya. Oh Yesu, turaguhaye icyubahiro muri kino gitondo. Yesu, turaguhaye ishimwe muri kino gitondo. Yesu, turagukengurukiye muri kino gitondo. Wowe warashoboye guhagarara Mana yo mu ijuru, warashoboye kuza uduha umubiri wawe ari wo mutsima wa kino gihe. Uraza ariko atari umutsima uvuye mu ijuru, ariko uraza wowe ubwawe n'umubiri wawe. Uraza Mana mu ijuru uritanga ku bwacu, kugira Mana mu ijuru ibyaha byacu Mwami, kugira Mana mu ijuru indwara zacu, kugira Mana yo mu ijuru icyaha Mana yo mu ijuru Mana, kugira ngo ibyaha byacu bibe transfere kuri wowe, kugira ngo ibyaha byacu bishirwe kuri wowe, kugira ngo igihano kindongesha amahoro kibe kuri wowe, kugira ngo ikintuma nemerwa n'Imana kibe kuri wowe, kugira ngo ukwera ntari gushobora kwiha mu ngingo zanje, kugira ngo ukwera ntari gushobora kubonwa mu nkomezi ziwanje. Waraje kugira ngo ukumpe uko kwera kuza mu mubiri wawe uhinduka icyaha, kugira ngo umubiri wanje nanjye nambikwe ukugororoka kuvuye mu gikorwa cyawe. Ndavuze Mwami ngo nushimwe, ndavuze Mwami ngo nubihererwe icubahiro, ndavuze Mwami ngo nukomerwe amashyi ku bw'ico gikorwa cyiza wakoze. Watugiriye neza, waraduhezagiye, waratugiriye neza Mana yo mu ijuru, waradushoboje, waratugwaniriye iyo ntambara, waratubereye mu mishingo, waratugiriye mu kibanza. Icubahiro n'ikibi cawe muri kino gitondo. Abantu bawe bashima, abo wacunguye bashima, abo wagiriye neza bashima. Ndavuze Mana ngo duhabwe icubahiro. Turagushimiye no ku maraso yawe yasesetse, turagushimiye no ku gikombe Mana yo mu ijuru watubwiye ngo tukinyweko twibuka amaraso yawe, amaraso y'isezerano rishasha. Hari amaraso yasesetse, atari amaraso y'intama, ariko amaraso y'umwana w'Imana bwite. Ayo yarasesetse kugira ngo mbone ukwezwa, narejejwe ibyaha. Imbabazi z'Imana ziri ku buzima bwanje, yarambabariye ibyaha byanje, yarakuyeho icyaha, yarejeje umutima wanje, yarakuyeho kwirabura kose, yarakuyeho iby'umwiza byose. Nabaye umwana w'umuco kubw'amaraso ya Yesu. Ayo n'amaraso y'isezerano rishasha, ayo n'amaraso yatanzwe ku bwacu, ayo n'amaraso yasheshwe kugira ngo ishengero ribone kwezwa. Turamushimiye kuri ayo maraso Mana yo mu ijuru atweza muri kino gitondo, adutunganya muri kino gitondo. Mana, ndagushimiye ukwezwa kwabaye, ndagushimiye ko tutaciyagiriza, ndagushimiye ko atagitsure, ndagushimiye ko atarubanza kuba ari muri Kristo Yesu. Ariko imbabazi zawe zaradushitseko, imbabazi zawe zadushitsemo, imbabazi zawe ziturimo, imbabazi zawe Mana zigengana natwe. Mu gatondo byutse hari imbabazi zawe, mu ijoro ugiye kuryama hari imbabazi zawe. Ndagushimira imbabazi zawe Mwami wa, ndagushima Mwami. Haleluya, haleluya, haleluya. Mana, reka igihe tuzoba turiko turafata umutsima Mana yo mu ijuru, reka Mana yo mu ijuru ndasengera ishengero ryawe kugira Mwami ngo wongere ubushizi bw'amanga mu bantu bawe, wongere inkomezi mu bantu bawe Mana yo mu ijuru, yo gushira amaso ku bishizwe imbere yabo, yo gushira amaso yabo ku byo waberetse Mana, yo gushobora kwanka Mana igihe bashobora kwanka, yo gushobora kwangira isi, yo gushobora kwangira ibigeragezo, yo gushobora kwangira umwiza, yo gushobora kwangira Satani mu mapropozisiyo menshi azana, mu bigeragezo byinshi azana, mu byagerageza kutwereka, mu byagerageza kuryosha, mu majwi y'abantu aduhamagarira ibitari byo, mu majwi y'abantu adutwarira ibitari byo, mu bitwara amafaranga yacu bitari byo. Mana, ndasenga uno munsi kugira ngo ishengero ryawe guhagarara rishize amanga, rishishikaye, ryiteze kuri wowe gusa. Wowe herezo ry'ukwizera kwacu, ni wowe wadutanguye kandi ni wowe uzogusoze. Sindere mashoto kusoto, ni wowe uzogusoze, ni wowe uzogusoze, ni wowe uzogusoze. Haleluya, haleluya. Oni Yesu, oni Yesu, oni Yesu.
niwe Yesu araganje. Uwo niwe twiteze kuzosangira nawe, atari kuri aya meza gusa, ariko tuzosangira nawe ibihe bidashira. Azoza nk'umukwe, azoza nk'umukwe, azosanga amavuta yacu azigamwe, azokugara umuryango tuzosangira. Haleluya, haleluya. Indirimbo niyahera turiko turasangira. Kuri uyu munsi numvise nshaka gusengera abantu mwemwe rambwiye mu ishengero bafise ingwara bafise, ariko wipimishije aho wagiye kwipimisha hose aho umaze gushika ntibakubwira ingwara yawe urwaye ariyo, ntibayitora, sivyo? Hariho n'abandi bafise ikibazo c'indoto mbi zibamerera nabi mu ijoro, sivyo? Abo bonye ni twaheza gufata umwanya canke uhejeje kwakira umukate no kukwiguze ngaho imbere ngo dufate umwanya wo gusenga. Haleluya. Mwemwe rampaye iryo jambo kandi ndizera ko Imana igomba kugukiza kuri uyu munsi. Ndizera ko igitangaza cyawe kigomba gufatika, nakwibutsa kandi yuko yamanyaguwe kugira ngo imishishago no gukubitwa kwiwe kugira ngo ingwara zacu zose zikire. Haleluya. Ndizera ko uyu munsi Imana igomba kuguha gukira kwiyo ngwara, sivyo? Ni waheza uze ngaho imbere dusenge twakira igitangaza cyawe. Haleluya. Amen.